Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Aho uri hose ndaguhaye kaze, waba udukurikiye uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa anaya amakuru. Hari byinshi twabatohoreje mu bisata bigiye bitandukanye, turaza ku migenderanire y'u Burundi n'amakungu, turaza kugera muri politike, turaza kubabwira kandi biraba n'agateka kazina muntu hamwe n'ubutungane, tuze no kugira rero ku yandi makuru ariko havugwa cyane ku rwego mpuzamakungu. Tubatoreza amakuru avugwa mu bisata bitandukanye muko mpejeje kuvuga bimwe muri bimwe, hiyongera ko amakuru aba yaranyegejwe. Hari byinshi biba bitangazwa bimenyesha amakuru no kumbuga ngurukana bumenyi, hari bigaruka ko n'abategetsi batandukanye, ingingo ziba zirafatwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye turungikirwa n'amasoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Muri uyu mwanya rero reka tubagezeho ingingo nkuru tuza kwibandako mu buryo bw'idonido. Ndayishimiye Préféré yari asanzwe ari umuhanuzi wa mbere wa ambasade y'u Burundi i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuvuza uko yasuzuguye ndetse akanka kuza akenewe mu gihugu, bamurihiye itike, yasabwe gusubiza ibikoresho byose bijanye n'akazi, yongere arihe itike y'indege yarongekiwe ingana n'amadolari ibihumbi 5. Ivyo rero tubisanga mu makete yashika kuri 2 umushikiranganje w'imigenderanire y'andi makungu Albert Shingiro yandikiye uwo yari asanzwe ari umuhanuzi wa mbere mu buserukizi bw'u Burundi i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko ku buryo burambuye. Stefani Ibizi arongoye umugambwe Kodebu aridegemvya kuva ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu, biremezwa n'uwo mugambwe. Gusa rero yasohowe mu ibohero ku muyingamo wa 21 Gitugutu, niho rero yafunguwe, ariko kandi abafungiwe n'ubundi aho yarari mu ibohero rikuru rya Mpimba baratabaza. Hari ubutumwa rero yavanyeyo muri aya makuru mukaza kubikurikira byose mu buryo bw'idonido. Turaza kubagezaho kandi ibisha muri ya ntambara iri hagati ya Israel ndetse na Hamas. Israel yongeye kugabisha inarasa muri West Bank, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoba zigiye kohereza misile. Ivyo byose rero ni mu gihe igisirikare ca Israel coba cagabishije abantu bakiri mu gisagara ca Gaza ngo baje mu majepfo, kinavuga ko carashe indiri ya Hamas mu gisagara ca Jenin. Ayo makuru nayo turaza kuyagaruka ko ku buryo burambuye. Nari nakugezaho ivyo umwambasaderi w'igihugu c'u Burundi i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka tubabwire kwirekurwa rya Stefani Ibizi arongoye umugambwe Kodebu. Ubu rero aridegemvya kuva ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu, kemezwa n'uwo mugambwe yari hagaritswe ku wa 17 Gitugutu, janwa mwibohero rikuru rya Mpimba, yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu n'inyuma yo kumvirizwa n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika. Stefani Ibizi rero yarekuwe, akaba yari mu minwe y'ubutungane yagirizwa icaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, entente RCLT intérieure de l'État. Ikinyamakuru yaga rero kikaba caragarutse no ku bintu bitandukanye bituma umuntu aba apfunzwe icaha kitamwagira. Stefani Ibizi yishura rero ikinyamakuru Iwacu hejeje kurekurwa, yagize ati kurekurwa vy'imfata kibanza navyakiranye umunezero. Yongeye kandi arasigura neza igituma yari mu minwe y'ubutungane, aho yagize ati nari mu minwe y'ubutungane bivuye ku vyanditswe ku rubuga X rw'umugambwe Kodebu bihamagarira abarundi mu gusidukana niyo nka kugarukira iragi ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore, cane muri iki gihe igihugu kiri mu gihe c'ubukene. Stefani Ibizi akaba yongera hagira ati hari ubukene bwinshi byatumye nibaza ibibazo bitari bike. Umenya ko Stefani Ibizi yarengutse imbere y'umushikiriza manza wa Republika ku wa 17 Gitugutu 2023, cayinzizwa ibohero rikuru rya Mpimba uwo munsi nyene. Yarekuwe rero, ariko abo bahora bafunganwe mu ibohero rikuru rya Mpimba baratabaza. Igitigiri rero biri mu ibohero ngo birarengeje urugero. Ibohero rikuru rya Mpimba ryagenewe abanyororo 800 b'abagabo na 80 b'abakenyezi, none gushika hirya yejo mu Mpimba hari yo abanyororo 4,884. Nkuru mu kanya gatoye nayo tukaza kuyigaruka ko. Reka tube dusimbiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Witwa Ndayishimiye Préféré, uwo rero yari asanzwe
ari muhanuzi wa mbere wa ambasade y'u Burundi i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika yasuzuguye ingingo y'abategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi kumva zuko rero yanse kuza akenewe mu gihugu baramuhira n'itike yasabwe gusubiza n'ibikoresho byose bijanye n'akazi yahora ajejwe ngo yongere arihe itike y'indege yarungikiwe ingana n'amadolari ibihumbi 5. Ivyo rero biri mu makete ashika kuri abiri umushikiranganje imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro yandikiye uwo yarasanzwe ari umuhanuzi wa mbere mu buserukizi bw'u Burundi i Washington DC. Ningingo rero abantu benshi babonye bakanayivazaho vyinshi ariko bikerekana ko leta ya Varisito Ndayishimiye ata mifinato ifite kuri abo bose bashaka guhungabanya itunga ry'igihugu kuko rumva ko yarungikiwe iyo tike ingana n'amadolari ibihumbi 5 kandi akenewe mu gihugu cy'u Burundi yanka kuza mu gihe rero yari akenewe ariko akaba yategetswe kongera kuriha iyo tike y'indege ndetse n'ibikoresho byose vyo mu kazi akaba yavyatswe. Ntibiramenyekana niba kuko atakiri umuhanuzi wa mbere mu serukizi bw'u Burundi gusa ni inkuru rero tuza no kubandanya gutoza kugira ngo umenye vyinshi kuri uwo ariko aragirizwa gusuzugura ndetse akaba yategetswe gusubiza itike y'indege yarungikiwe ingana n'amadolari ibihumbi 5. Tugarutse kuri ya nkuru rero abo bahora bafunganwe na Kefa Niyibizi mu ibohero rikuru rya Mpimba baratabaza ibitigiri biri mu ibohero birarengeje urugero. Ibohero rikuru rya Mpimba ryagenewe abanyororo 800 b'abagabo na 80 n'abakenyezi. None gushika hirya y'ejo mu Mpimba hari abanyororo 4884. Abanyororo bavuga ko ivyumba vyose vyuzuye, amakoridoro ngaruzuye, mbere na Kefa Niyibizi yari yashikiye muri koridoro. Benshi barara mu kibuga, imvura iguye baragerageza guhagarara muri koridoro kandi badakwigwayo. Abanyororo basaba umukuru wa CNIDH 60 benye muraba ko yo bagendera akibonera ayo bagowe nkuko CNIDH maze imisi ibikora muri BCR. Ivyo byose rero ni vyabonetse mu gihe Kefa Niyibizi yari yarekuwe ku munsi w'ejo. Reka rero tubandandirize kuri bishasha biriko bivugwa hagati ya Israel na Hamas. Ni inkuru rero ziriko ziragaruka ko mu bimenyesha makuru mpuzamakungu ibindi bigiye bitandukanye ariko cane kw'isi. Israel rero yongeye kugabisha ko igiye kurasa muri West Bank ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika zigabisha ko zigiye kohereza misile. Igisirikare ca Israel ni Israel Defense Force kivuga ko carashe bisasu vya misile ku musigiti wo mu mujyi wa Jenin muri West Bank muri Palestine. Igisirikare ca Israel rero kivuga ko amakuru y'ubutasi bwayo yahishuye ko umusigiti wakoreshwaga n'ikigo c'uburongozi co gutegura no gukora ibitero vy'iterabwoba ku basivile. Ubushikiranganje rero bw'amagara y'abantu muri Palestine bavuze ko abasirikare ba Israel bishe abantu 4. Ico gisirikare ca Israel rero kaba caraburiye abantu bakiri mu gisagara ca Gaza ngo baje mu majepfo kuko ngo bagiye kuhatera. Nyuma rero y'ikindi gikorwa canke operation c'inzego z'umutekano ca Israel mu makambi no Shams cishe abantu 13 harimwo n'abana 5 nkuko bivugwa n'umuryango w'abibumbye canke ONU. Umuvugizi wa IDF Daniel Hagari yavugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku wa gatandatu ko igisirikare ca Israel kizongera ibitero vyaco kuri Gaza. Kurero kongereza k'ubushamirane gukurikiye n'igitero ca Hamas muri Israel kitari carigeze kibaho imbere yuko itariki y'indwi yo ku kwezi kw'icumi cishe rero n'abantu barenga 1400. Kuva ico gihe Israel rero yagavye kuri Gaza ibitero vy'indege vyo kwihora. Bushikiranganje rero bw'amagara y'abantu burongowe na Hamas muri Gaza kavuga ko n'abantu barenga 4300 bamaze kwicwa muri Gaza. Hagati aho ku wa gatandatu w'amyakamyo 20 ya mbere mu ndwi zibiri zishize hatwaye imfashanyo yinjiye muri Gaza ituwe bucucike ivuye
mu Misiri canke muri Egypte ageza ku banyapalestine imfashanyo boba bakeneye cane cane y'ibiribwa, amazi, imiti n'ibikoresho vyo mu buvuzi ariko nta bitoro. Ariko zimwe mu mpirimbanyi zavuze ko iyo mfashanyo yanyujijwe ku mupaka wa Rafah ari igitonyanga mu nyanja ugereranije n'ibikenewe vyose. Mbere y'iyi ntambara, umuvugizi w'umuryango Action Aid Palestine avuze ko ku munsi muri Gaza hinjiraga n'akamyo hafi 500 atwaye imfashanyo. Itsinda rero ry'amashami ya ONU ryasavye ko habaho agahenge ko gutuma hatangwa imfashanyo muri Gaza. Ishami rya ONU ryita ku biribwa ni PAM, n'ishirahamwe rya ONU ryita ku magara y'abantu OMS. Nawe mu mashami ya ONU yasohoye itangazo ahuriye bavuga ko ibintu bimeze muri Gaza ari amakoba ndetse n'ivyago. Canada rero ivuga ko Israel itarashe ku bitaro vyo muri Gaza. Urwego rwa gisirikare ca Canada rusubiramwo biri mu makuru ari ku mugaragaro n'ivyatangajwe vy'ibanga, rwavuze ko rwizeye ku kirugero co hejuru ko Israel atariyo yagavye igitero ciciyemwo abantu vyo ku bitaro vya Al-Ahli muri Gaza ku itariki ya 17 Gitugutu. Urwego rwa gisirikare rwa Canada rwavuze ko bishoboka cane ko ivyabaye vyatewe na rokete yayovye yarasiwe muri Gaza. Masera ikaba yarategetse ko ico gitero ku gisirikare ca Israel, ariko Israel rero karabandanije kuvuga ko itagavye igitero ku bitaro, igishira rero kuri rokete yoba yarayovye yarasiwe muri Gaza. Ubusesenguzi bwoba bwarakozwe nuko muri Canada ubwo buje inyuma y'umunsi ubutasi bwa gisirikare bw'Ubufaransa bwanzuye ko icyaturikiye kuri ivyo bitaro vyo muri Gaza gishobora kuba caratewe na rokete yarashwe n'abanyapalestina aho kuba igitero ca Israel. Mu isesangura ryayo, Amerika nayo yavuze ko Israel itateye kuri ivyo bitaro vya Al-Ahli vyo muri Gaza. Amerika rero ikaba igiye kurungika ubwirinzi bwa misile mu burasirazuba bwo hagati. Minisiteri y'ingabo ya Amerika yo ivuga ko izohereza burasirazuba bwo hagati ubwirinzi bwa misile buzwi nka Terminal High Altitude Area Defense hamwe na za batayo z'inyongera z'ubwirinzi bw'ikirere bwa misile bwitwa Patriot. Ubwirinzi bwa THAAD bugenewe guhanura za misile zo mu bwoko bwa ballistic ziraswa ku ntera gufi no mu ntera iringaniye zigeze mu ciciro ca nyuma c'urugendo rwazo. Minisitiri w'ingabo wa American Lloyd Austin yanavuze ko abasirikare b'inyongera bahawe n'amategeko kwitegura kugabwa muri ako karere, nubwo rero atavuze umubare wabo. Itangazo rero ry'ibiro bikuru vy'ingabo za Amerika Pentagon rivuga ko ibi bikurikiye kwiyongera ku bushamirane butewe na Iran n'imitwe ikoreshwa nayo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ibitero ku basirikare ba Amerika bari muri Iraq no muri Syria byariyongereye kuva intambara yakwaduka hagati ya Israel na Hamas mu byumweru bibiri bishize. Nyuma y'uko rero Hamas igavye igitero cyo muri Israel ku itariki y'indwi Ukwakira, Amerika yegereje mu burasirazuba bw'inyanja ya Mediterane ubwato rutura bw'intambara bugwaho indege, amato n'indege z'intambara, ndetse akaba yarasizeranije guha Israel n'ibindi bikoresho hamwe na amasase yo gukoresha. Abanywanyi bacu ndabakengurukiye cyane, mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Basaba kugira ntimuze gucikwa n'andi makuru tuza kubagezaho kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Imana ibahezagire.